Ishirahamwe rihurikiyemo abakenyezi b'abarundikazi bahungutse Afrabu ryatunganije uruganda kuri wa kabiri genekerezo rya 4 Rusama mwaka wa 2021. Muri urwo ruganda Godelive Manirakiza arongoye Afrabu avuga ko uwo mugambi waranguwe mu ntara zine, akanavuga igituma hiyumviriwe izo ntara. Izi komine zatowe kuko zifise ibyo zisangije, ni komine ziri ku mipaka. Dufashe nka komine Mutimbuzi ihana urubibe na Kongo, Rugombo ihana urubibe na Kongo n'u Rwanda, Rumonge ihana urubibe na Kongo uciye mu Itanganika. Mbere meri ya Bujumbura ho twafashe komine imwe, twafashe ikomine zose uko ari zitatu. Nukubera ko meri ya Bujumbura n'igisanganya, abantu bose benshi barahaca, hahurira abantu benshi. Urumva rero mu gutora aya makomine akorerwa mu mugambi, twaravye ahantu Covid ishobora kumenera cyane ku mipaka kubera hari uruja n'uruza. Godelive Manirakiza aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe Afrabu ticiyumviro ca leta cyo kugura umupaka wa Gatumba Kavimvira cakiranye ugweze n'ishirahamwe Afrabu, ariko bagasaba ko borondera n'indi mipaka uko yokugururwa. Ati mubo uwo mugambi usa no wafashije, harimo abakenyezi bakora udandazwa ndengambibe bari babayeho nabi kubera atamirimo yabo bakirangura. Aho twarangurira umugambi byifashe neza, twashoboye guhimiriza abantu 16,000. Murumva yuko twagerageje gushikira abantu batari bake. Abo ni ibiharuro twari dufise muri uku kwezi guheze. Rero umugambi uzogera guhera hariho abandi biyongereyeko. Abo bantu 16,000 bahimirijwe, nabo bariko bahimiriza mu miryango yabo, bariko bahimiriza mu mashengero, bariko bahimiriza mu mashuri, bariko bahimiriza mu gipolisi. No kuvuga yuko ubutumwa twatanze buzoshikira abantu benshi cyane. Impinduka turayibona kuko n'imiburiburi abo twashoboye gushikira baratahuye akamaro ko gukaraba, baratahuye akamaro kuko zirya ndobo zogumamwo amazi. Bamwe mu bitavye urwo ruganda bakabona ko nubwo uwo mugambi ufise ico wafashije, intambamyi zitabuze, bakagaruka ku mico n'imigenzo y'abarundi, aho usanga bikigorana ko abarundi ubabuza kuramukanya bagwana mu nda canke naho bagenda basangira imikenke mu manza. Muganga Jean Claude Bizimana yaserukiye ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida, avuga ko mu bushikiranganje bashimishwa n'igikorwa Afrabu yaranguye cyo guhimiriza abenegihugu na cyane bahereye hasi. Akavuga ko ico gikorwa cyo kugwanya Covid cyategerezwa kuba ica buri muntu wese. Amashirahamwe nkaya akorera mu benegihugu aradufasha, arafasha ubushikiranganje mu gushikana ubutumwa rimwe na rimwe no guhimiriza abantu gukurikiza impanuro zo kwa muganga. Kurwanya iki kiza ca coronavirus ni uruhara rwa twese, nta numwe yo kwigira sinda bibazwa, twese biraturaba. Habaye rero ishirahamwe gifuza guterera mu guhimiriza muri zijya ngingo muhora mwumva ubushikiranganje bushikiriza, iryo shirahamwe rirahawe ikaze. Gusa dusigara dusuzuma yuko inyigisho bariko baratanga mu gihugu zisunga akanovera n'akarangamutima n'intumbero y'ubushikiranganje. Uwo mugambi ukaba watanguye muri Gitugutu 2020, ukaba witezwe kurangira igenekerezo rya 31 Rusama uyu mwaka.